Because of love. Imwe mu ndwara zituma abana b'abantu tudatera imbere ni indwara y'ishari. Ishari rituma benshi twicana, turogana, dukora ishano, kenshi bikavana nuko benshi muri twe tutarota twemera yuko tudashobora kungana, yaba mu by'ubutunzi, mu by'ubumenyi, amahigwe, ingabirano n'ibindi. Benshi muri twe ntituzi yuko itandukaniro ryacu ari ryo tunga ryacu. Itandukaniro ryacu ari ryo rituma ubuzima bwo ku isi bushoboka. Ibyo rero bigatuma hibonekeza ibibazo kenshi bibura inyishu. Ingwara zibura umuti nk'uko byibonekeje hagati y'umuryango wa Bashir na Faisal. Abo bagabo babiri bari inshuti zidasanzwe gushikaho Faisal yigisha Bashir akazi k'urudandaza. Bashir agakorana ubwira budasanzwe, agira amahirwe yo kwizigirwa n'ababayeri babo kurusha Faisal. Ya ngwara y'ishari itagira umuti ivuka mu mutima wa Faisal. Ashaka yuko isoko Bashir yironkeye rimwegukira byanga byakunda. Urubundi nawe amwereka yuko atarota arekura kubw'igitsure cya mugenzi we na Karengo nakangwa n'imituragaro. Umugore wiwe Ingabire nawe aja mu byo guhanura umugabo wiwe ngo ahebere Faisal ibyo amusaba ibara ritaragwa, kuko yumva muri we yuko umwanya n'umwanya Faisal ashobora gukora ikibi, kuko bakahini bamyeho kuva kera. Ibyo byose byaba umugore wa Bashir n'umugore wa Faisal bose bibungenze, hasigaye igihe gito bibaruke. Byakabaye kera Faisal amaze kubona ko Bashir atava kwizima, atarota arekura ku byo yamusabye, ahitamwo gukora amaraso ya mugenzi we. Amuhora amahirwe yiwe, amugandagura iwe izuba riva. Akora iryo shano atazi yuko Ingabire umugore wa Bashir yamwiboneye. Ibituma amwanga n'umutima wiwe wose n'ikimukomoka ku cyose, kuko yaramaze kumuhekura, yaramaze kumugera umupfakazi. Nyamara umugore wa Faisal Farida ntiyatevye kumenya yuko umugabo wiwe ari we yishe umugabo wa mugenzi we Ingabire. Ibyo bituma nawe nyene atagira imigenderanire myiza n'umugabo wiwe Faisal. Babana badacana uwaka, barabana y'ingwe, kuko yaramaze kwica ubucuti bari bafitaniye n'umuryango wa Bashir. Igihe cyo kwibaruka kigeze, Ingabire yibaruka umukobwa, Farida nawe yibaruka umuhungu, Zamda na Hamdan. Inyuma y'imyaka itari mike, Hamdan na Zamda bisanga baciye mu ruzi bagwita ikiziba. Bisanga bombi bari mu bwato bw'urukundo butagira izina. Ngo bashaka kubakana batazi ishano n'amakuba ababyeyi babo baciyemwo, kuko hari haheze igihe kirekire atanumwe afise amakuru y'uwundi. Babikojeje ababyeyi, umwe wese ashaka kumenya ababyeyi b'uwo umwana wabo yashimye. Bamaze kumenya ko ari babandi bakorerana ryashano, ibintu bisubira gushasha, birayangara. Umwana w'imbeba yazize urwanko rwa nyina. Umuriro usubira kwaka hagati y'umuryango wa Zamda na Hamdan. Icyo kibazo cyo kunga ubucuti
ntigishoboka kandi ntikizoshoboka. Hamdan na Zamda bamaze kubona yuko ababyeyi babo badashaka kubatahura ngo baborohereze, bamaze kubona yuko indoto zabo zigire zizimire, kubwo rukundo bahitamwo gutandukana n'imiryango yabo, bigira kwibera kure mu gahinga kanyaganande. Mbe bizogenda gute? Bazobana, ababyeyi babo bazogifatamwo gute bamaze kumenya yuko abana babatorotse bagiye kwikorera ibyabo? Bizohera gute? Mbe ubugwango ruri hagati y'ababyeyi babo babiri rwaheze gute? Rwatanze umusaruro uwuhe? Ni muri filime Because of Love. Because of Love yakozwe n'abakunzi banyu abakinyi ba Mugisha Movie Company. Iyi filime ikazoza igaragara kumbonesha kure yanyu Mugisha TV Online. Nyaragasa kuri YouTube ukore subscribe na like kugira uzoze urayironka umunsi ku munsi atankomanzi. Mugisha TV niryo gisho ryacu. Because of Love.